Turabifurije kubandanya kugira umunsi mwiza banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose ni kuri imbonesha kure ya Hejuru TV ibagezaho amakuru abagezweho mu bisata bitandukanye harimwo politike, agateka kazina muntu, ubutungane, umutekano, bivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bibwe n'abenegihugu bose, hamwe n'ayandi makuru menshi bica ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru tutibagiye n'ayandi menshi tubatoreza biciye mu masoko yacu dufise irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. N'umwanya rero twabateguriye vyinshi mugiye gukurikira, turi kuwa Mungu nkuko mejeje kubivuga ku itariki ya 24 Munyonyo 2024, aho muri hose waba uri mu Burundi, waba uri ku mugabane wa Afrika, waba uri no ku migabane ya kure, turaguhaye kaze ntuze gucikwa. Ingingo nkuru rero tugiye kwibanako nizi zikurikira. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza hejeje kuva mu gacerere ku bivurwa k'abasirikare b'abarundi bari gukora ihonyabwoko ku banyamurenge bo mu karere ka Rurambo muri Kongo bafashikanije n'imihari ya FDL na CNRD FRN. Gaspard Baratuza rero akaba avuga icabajanye muri Kongo ndetse akaba yabisiguye, byose muraza kubyumviriza muri aya makuru. Ikindi turaza kubagezaho ku buryo burambuye muri politike y'u Burundi, ubwobane bwose mu mugambwe CNDD-FDD nyuma yo kumva ko hari imigambwe ishaka kwishira hamwe kugira habe urunani rukomeye mu kwitegurira amatora yimirije. Ubwo rero tubaheruka no kubibashikiriza, ikibabaje rero nuko amasoko yacu mu iperereza ry'u Burundi abivuga nuko hari umugambwe wo kwaka ubuzima. Murantunge hari umugambi wo kwaka ubuzima bamwe mu bavurwa muri uwo mugambi wo gushinga urunani irushasha. Turaza kubibagezaho vyose ku buryo burambuye, ariko kandi turaza kubagezaho inkuru ku inyuruzwa rya wa murwizatunga akiri muto cane w'imyaka 26 yitwa Jean de Dieu Nishishikare asanzwe mu gihugu ca Swede, akaba rero yarafashwe hamwe na Dieudonné Tuyikeze batazira Biggie. Ese boba bafungiwe hehe? Harimwo amakuru menshi ku mugambi wo kurungika abarundikazi mu Burusiya, ese woba umeze gute? Ivyo byose turaza kubibagezaho. Pacifique Nahazwe niyo nkuru yiwe tuza kwifashisha kuri iyo ngingo. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda kwibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni imbonesha kure ya Hejuru TV. Hari imirwano iriko irabera muri Kongo irimwo igisirikare c'u Burundi gifatikanije n'imihari ya FDLR na CNRD FRN. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza yamirira kuri bivurwa k'abasirikare b'abarundi bari gukora ihonyabwoko ku banyamurenge bo mu karere ka Rurambo aho muri Kongo. Gaspard Baratuza rero akavuga ko icabajanye muri Kongo atari gukora ihonyabwoko ahubwo ari ukurwanya imihari ya Red Tabara na FDLR n'iyindi mihari yose ungabanya umutekano wa Kongo, kandi ko akazi bariko bagakora neza. Ariko hari amakuru avuga ko FDLR yoba iri mu kibira. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza agahakana ivyo harerwa n'ubwoko bw'abanyamurenge bo muri Kongo ko abasirikare b'abarundi bariko bakorera ihonyabwoko. Kwitangaza umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yasohoye ku munsi w'ejo igenekerezo rya 23 Munyonyo 2024 yarahakanye ivyo abasirikare b'abarundi barerwa no mu rwitwirwaneho bw'ukwira ubwoko bw'abanyamurenge, ahubwo rero akamenyesha ko ivyo bivurwa ari ugucafuza igisirikare c'u Burundi gisanzwe ari bitumwa ko mu kugarukana amahoro n'umutekano mu karere no kw'isi yose. Niko Gaspard Baratuza avuga, akamenyesha kandi ko icabajaye muri Kongo ari ukurwanya mihari irimwo Red Tabara ituruka i Burundi, FDLR n'iyindi, kandi ko akazi bariko bagakora neza cane. Abivuze kandi mu gihe mu minsi iheze havuzwe amakuru menshi y'abasirikare b'u Burundi boba bariciwe mu kibira bari kumwe n'aba FDLR. Benshi bakaba baravuze ko ari operation Inkuba. Kwa 22 Munyonyo 2024 mu rwitwirwaneho wegukira ubwoko bw'abanyamurenge wari wasohoye n'itangazo werekana amabi y'abasirikare Burundi bari gukora muri Kongo mu kwica ubwoko bw'abanyamurenge babahora ubwoko bwabo. Muri iryo tangazo no mu rwitwirwaneho ukabumenyesha ko abasirikare b'abarundi bari muri Kongo bafashisha ibikoresho vya gisirikare imihari ya FDLR, CNRD, FLN, Mayimayi maze ikaza kwiba no kwica abanyamurenge.
rwitwirwanaho rukaba usaba leta y'u Burundi kutivanga mu matati y'amoko, kudahengamira ku bwoko bumwe canke gushigikira imihari imwe, kutinjira mu vyaha vyo gukora ihonyabwoko bambaye umwambaro w'Uburundi, no kudacafuza ibendera ry'u Burundi mu kurisiga amaraso y'abanyamulenge. Ku rundi ruhande muri politiki ubwobane bwose mu mugambwe CNDD-FDD nyuma yo kumva ko hari imigambwe ishaka kwishira hamwe kugira habe urunani rukomeye mu kwitegurira amatora yemereje nk'uko duheruka kubibashikiriza. Ikibabaje rero nk'uko amasoko yacu mu iperereza ry'u Burundi abivuga ni uko hari umugambi wo kwaka ubuzima bamwe mu bavurwa muri uwo mugambi wo gushinga urunani rushasha. Mwe mu iperereza ry'u Burundi atashimye ko avugwa amazina yiwe, yavuze ko ari ku isonga ari utwara umugambwe Codebu, Kefa Niyibizi, Patrick Nkurunziza atwara Frodebu hamwe na Honorable Agathon gushika ubu naho rero biratangazwa ko umugambwe Sawanya Frodebu, Codebu na SNL ishami rya Rwasa Agathon bari mu mugambi wo gushinga urunani ruzoba rukomeye mbere, yani makuru akemeza ko n'umugambwe Prona nawo nyene uzohava wiyunga n'urunani rugiye kuvuka. CNDD-FDD rero ikaba ngiriko isabwa kudasubira gusesa amaraso y'inzirakarengane ngo yemere ihiganwe ngo niyatsindwa ibise abandi. Hari imiryango yibaza y'ababo bari kuva kuwa kabiri uheze ku itariki ya 19 ukwezi kwa 11. Uwa mbere n'umusore w'imyaka 26 yitwa Jean de Dieu Nshishikari asanzwe mu gihugu ca Sweden. Yafashwe amaze iminsi mike yaje mu Burundi. Jean de Dieu Nshishikari akaba asanzwe arongoye sosiyete yitwa Now Company yari imenyerewe cyane mu bijanye n'umuziki, aho yahora rero izana baririmbyi bo hanze bagakora ibiteramo mu Burundi. Akarore no muririmbyi The Ben wo mu Rwanda yari yaje muri Nyakanga 2023. Naho rero yategura kuzana Umunyanigeriya Rema nk'uko ku munsi w'ejo twabigarutseko. Dieudonné Tuyikeze batazira Biggie Rapper nawe n'umwe mu ndongozi z'iradio Black FM ikorera Bujumbura, nawe rero afise sosiyete Ifazi Company ikora cyane mu byo kurondera amasoko y'abarundi baje gukorera hanze. Sosiyete ya Biggie Rapper yari yahawe kirakana Now Company cyo kwegeranya b'abakobwa 1000 borungitswe mu Burusiya. Umugambi wo kurungika abarundikazi mu Burusiya woba umeze gute? Amakuru ajanye n'uwo mugambi rero tukura mu audio yakwiragijwe na Dieudonné Tuyikeze batazira Biggie Rapper, ariko asigurira abigeme ko umugambi wifashe. Biggie akaba avuga ko sosiyete Now Company yaronse isoko ryo kurungika abakozi 1000 mu Burusiya, akavuga ko iryo soko rero ryahora na sosiyete yo mu Buganda yabikoze nabi none vyimukiye mu Burundi. Biggie rero akaba avuga ko aba bakobwa bazoja gukora ubuzi butandukanye kandi ivyo bazokora bidasaba amadiplome, basabwa kuba bakwije imyaka 18 bakaba bafise passport. Biggie Rapper akavuga ko abo bakobwa bategerezwa kubanza kuja gukora ibipimo ku bitaro biri Kampala mu Buganda, hanyuma bemerewe bakazotwara passport zabo mu buserukizi bw'Uburusiya mu Burundi bamaze kuronka amasezerano y'akazi. Biggie rero akaba avuga ko abakobwa bazimenya kugura pasiporo, kuja mu Buganda, kora ibipimo bazokorerwa. Ivyo byose rero bikaba bitwara amashiringi arenga gato 400 no kuriha amafaranga ya visa 300 y'amarundi. Kuriha Now Company zoba yabafashije $1000 ry'Amerika na Ifazi Company 500 y'amarundi hamwe n'itike rizobashikana mu Burusiya. Biggie rero akavuga ko ibijanye n'agahembo be n'akazi nyezi n'abazokora abakobwa bazobimenya amakontra yabo amaze kuza. Biggie rero akaba arangiza ahumuriza abigeme ko atabusuma buzobamwo kubera bazoriha Now Company na Ifazi Company bamaze kuronka visa kandi bamaze no gusinya kontra zabo. Abakobwa rero bemeye kuja muri uwo mugambi bashizwe muri groupe WhatsApp zitatu. Mu wa mbere w'abakobwa 100 watanguye kugenda mu Buganda bakorejwe n'inama w'igenekerezo ya 15 kwezi kw'icenda 2024 muri Pirre Hotel. Inama rero ikaba yarakoreshwe na Jean de Dieu Nshishikari na Dieudonné Tuyikeze batazira Biggie Rapper. Nyuma y'iyo nama rero niho kuwa 19 kwezi kwa 11 Jean de Dieu Nshishikari na Dieudonné Tuyikeze baca bafatwa n'iperereza ry'u Burundi SNL.
Ifatwa ryabo rero nk'uko ryagenze, amakuru ahari avuga ko watanguye gufatwa ari Dieudonné Tuyikeze batazira Big Rapa, yoba yarafatiwe kuri Radio Black FM asanzwe akorerako. Abakozi b'iperereza bo rero baragiye batwaye na ordinateur yiwe imwe amabanga yose ya sosiyete yiwe. Hari rero abatumenyesheje ko kuva ku wa kabiri uheze barondeye Big baramubura kandi bari baraye bahanye n'isango, telefone ziwe rero zose zirazimije. Umunsi nyene Jean de Dieu Nishikari yahamagawe na Big kuri telefone ngo bahurire hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Ahageze rero Jean de Dieu Nishikari yaciye ahagarikwa n'abakozi b'iperereza kuva ico gihe nta gakuru ka Jean de Dieu Nishikari. Abiwe rero bakaba baragiye kubaza mu iperereza bishuye ko atari SNL imufise. Birahambaye rero ko mu rw'igihugu ujejwe n'agateka kazina muntu CNDH wo kwishikira mu iperereza kubaza aho Jean de Dieu Nishikari na Dieudonné Tuyikeze bafungiwe kibonera n'uburyo rero bafunzwemo. Ese boba bafungiye uko bundi? Hano rero biraboneka ko ivyatumye Jean de Dieu na Big bafatwa bifatiye kuri ino soko bavuga ko baronse mu Burusiya. Nama rero bakoresheje bano bigeme ba mbere bagiye mu Buganda kwipimisha. Jean de Dieu na Big bavuze ko kino gikorwa kizwi n'abategetsi b'u Burundi mbere ko abazoja mu Burusiya bazokwakirwa n'userukira Burundi Moscow mu Burusiya. Jean de Brigade Joseph Nkurunziza aserukira Burundi mu Burusiya yoba azi koko rino soko yoba rifisemwo kuboko ku buryo ari we wakiriye abo bigeme. Aha rero nta nyishu dufise, gusa biragoye kumva ingene ico gikorwa coba cari kizwi abagikora bagaca bafatwa n'iperereza, ariko si ubwa mbere izoba bibaye. Agutangura kuvuga ivy'abarundi bajanwa mu bihugu vy'abarabu, abariko barabikorera barafashwe barafungwa. Mu nyuma CNDD-FDD imaze kumva amafaranga ari muri urwo rudanazwa rw'abantu yaciye irondera kubifata mu minwe, kwandika abazogenda bigakorerwa mu nguru za CNDD-FDD mu ntara. Muri Mukakaro 2016 Fokoderi ikaba yarasohoye raporo yerekana ibinyegejwe muri urwo rudandazwa. CNDD-FDD icara kuramwo akarenge, ariko abategetsi babandanya kubikora babinyegeza. Byarangiye rero muri 2022 hashizweho itegeko ribigenga, mu nyuma rero hashizweho n'amasosiyete bakora igikorwa co kujana abarundi muri abarabu. Ubwo rero ishiramwe rya Reverien Ndikuriyo n'ishiramwe ryegereye Femme Intwari Angelina Ndayishimiye niyo ari imbere mu kurungika abarundi kazi mu bihugu vy'abarabu. Fata Jean de Dieu Nishikari na Dieudonné Tuyikeze batazira Big Rapa birashobora kuba bifise intumbero nk'iyo ya mbere. Abategetsi rero bakaba bakeneye kumenya neza uko iryo soko ryubatse. Jean de Dieu na Big barashobora kuri papurwa canke bagategekwa gusangira n'igihangange. Mu bukunzi bw'indaburaranga rero ngo biragoye ko abategetsi b'Urundi bokumva isoko rishobora kwinjiza umuriyoni w'amadolari ikabacika. Mu mpera ngo tuzumva n'igihangange ca CNDD-FDD kizohora kirungika abakozi mu Burusiya. Imbere rero yuko tugera ngaho biranahambaye ko iperereza ry'u Burundi ryerekana iyo rifungiye Jean de Dieu Nishikari na Dieudonné Tuyikeze. Birahambaye ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa, biranahambaye ko imiryango yabo ihumurizwa, biranahambaye kandi ko ibijanye n'iri soko ryo kurungika abarundi kazi mu Burusiya bitomorwa ivyarivyo bigakorwa rero ku mugaragaro. Torti yakamo General Major Ildefonse Barurema na atwara SNL ngo atangure umuco kwifatwa rya Jean de Dieu Nishikari na Dieudonné Tuyikeze. Pacifique Rinazwe rero akaba aheza iyo nkuru yiwe nk'uko twayifashishije asubira gusaba CNDH ngo ikore akazi kayije kuraba aho abo bantu bafungiwe. Akaba basaba rero n'umushikiranganji Martin Iteretse ko yoshira abona amatohoza bakoze ku bijanye n'iryo soko yo kurungika abarundi mu Burusiya, hamwe aho bahari abategetsi barifisemwo uruhara nabo nyene bakamenyekana. Bamwe n'abandi rero bakavuga ati ibi nivyo kunda kuko ngo boba barafashe kugira ngo babaronderemwo amahera. Mu bindi bigiye bitandukanye mu kinyamakuru radio televiziyo Isanganiro bandika inkuru zigiye zitandukanye, bavuga ko umunyoro w'imyaka 20 yari ico gihano sentare y'inkuru y'igihugu ya Rumonge yaciriye ku muhinga mu kwa gatandatu umusore wo ku mutumba Murara muri komine Burambi yagirijwe n'icaha co kwica yabiteguye umwana w'umuhungu w'imyaka 7. Umwana rero yari uwamushikiwe yabiriwe ku wundi mutumba. Mu rubanza rero akibirira aho yaburanye yemera icaha, akaba yarabwiye sentare ko haje ijwi rimubwira ko adatanze umuntu nk'ikimazi atabuzima azoronka. Yaseguye rero ko bwa mbere yiyumviriye kwica se bimwanka mu nda afata ingingo yo kwica
umwishwa wiwe vyasivye rero ku wa 18 Munyonyo abishikako kuri ya 22 Munyonyo nk'uko yavyiganiye sentare yamwishe yamukereye izosi. Sentare yamubajije ko ataco bapfa n'umwana n'ingene yiyumva inyuma yo kumwica, yishuye ko atana kimwe bapfa mbere ko yari yamushize mw'ishuri kandi ko yiyumva neza. Cerere imuhana yisunzwe ingingo y'amajana 215 igitabo ca kabiri c'amategeko mpanavyaha hamwe n'iy'amajana 312 yo mu gitabo kigenga uko imanza z'ivyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa. Bamwe rero bakabona ko bafise akarwara ako mu mutwe. Turabakengurukiye cane mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho iminsi yose. Basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho canke n'ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba. Fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire.